Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, my baby na mabwana, we back again kuri ya production nziza cyane ya Nuja Entertainment. Of course, mumaze kunyumva ni Jamaa Fred MC Voice of the Money, Mike Master Peacekeeper, Motivation champion no yatojwe, Anima Odeze. Yes, nibaze neza ko namaze kubaha kaze na kari muri kino kiganiro. Mwamaze kubona abasore bari kuri screen ndazi n'abasore mwakunze. N'ubu mukibakunze bakoze byinshi bigiye bitandukanye mu muziki ndondi no Rwanda. Ndafise DRAMAT baby Kira, the one and only. Ndafise na Chris, Eazy. Asseyez-vous confortablement et c'est parti. Sasa ngubone meje kubivuga niba n'abajama neza ugerageje kuraba DRAMAT ibiharuro bimeze neza cyane kuva kiva muri Bounce Boy aso indirimbo Madame wibuka kari we yamwuguriye inzira gushika yamugize DRAMAT uwariwe akiva muri Bounce Boy. Mwibuka ko yari yakoze EP iza kuba havamwe indirimbo zibiri zimenyekana murazibuka nizo ndirimbo zamugize zadugije DRAMAT ariko kamaze gukora Madame. Mwibuka ko yayikoza na strugglinze iyo Madame arayikora iza kumugira DRAMAT tuzi inomusi today. Ndafise no Chris is new tugira dukombine kubera ko na fois passé mwarabonye ujya mu content creator ntahinza kuvuga yari yavuze ngo DRAMAT ngarajya copingo Chris Eazy mwibi nabiri yacaye mu muziki basanzwe bakora ariko ngira ndabakombine tuzana ibiharuro byabo turabe ese mbega bimeze gute. Chris Eazy beshi bamumenye ku ndirimbo Amashu ariko yari umuririmbyi yarasanzwe akora yarasanzwe akora ariko atarazwe ko ndibuka ko yarabonetse no mu ndirimbo ya Sabi remix bakoze yitwa izina kuba kizina ryarafashe ibintu nk'ivyo. Yes nuko mwaramubonyemo Chris Eazy yari yaje nko mu bapere ameze neza cyane so araduga twaje kumumenya hano mu gihugu cy'u Burundi kuko n'indi yo ndirimbo yakoze muri remix ya Sabi abantu ntibashotse bamumenya exactly kuko yari bwagire n'izina rikomeye so twese twagiye kumumenya ku ndirimbo Amashu. Iyo ndirimbo Amashu neza yari indirimbo yari imeze neza cyane ntaworeka kubivuga ko nawe niyo ndirimbo y'icitegero so buryo umuririmbyi wese bafise indirimbo yavuze ati ni ndo ndirimbo neza nshirinze cyane iyo ni indirimbo yandugije izina canke se yanyubakire career y'umuziki gushikanura munsi. So uno content creator yavuze ngo DRAMAT ngo yisunga canke se ngo ngiye ari karakora ngajya copy ngo no musore Chris Eazy acatangana n'uburorero ng'indirimbo Sambarira yarayikoze ngo nawe acarayikora ariko nibaza neza ko ugerageje kuvuriza melody ya Sambarira ya Chris Eazy ugacavuriza melody ya Sambarira ya DRAMAT uraza kumva ko hariyo difference nini cyane ubundi bwoko nubwo yo nakogwa kuko abaririmbyi Jemwe ramana Diamond agira amantuze ama melody y'abandi bantu sinzi ko mwabonye indirimbo ijya jeje n'izindi nyinshi mwagiye muzibona bagira bahara babikombina ivyo bintu si bibi guterura indirimbo si bibi sishatse kuvuga ko DRAMAT yabikoze ivyo bintu si bibi kuko abaririmbyi sirtu bose barabikora. Twarabonye ijya Alvin Smith faruse gusorana na Tasha Oda ijya that thing sivyo ni indirimbo melody nimwe hamwe n'ijya ndirimbo ya Ayra Star hamwe nantuze na Kerke siko rero ibintu byo kuvuga nga Copya Chris Eazy nimvo zo kuvuga ngo ni bya bintu byo gusanga umuziki w'u Burundi uhanganye n'umuziki w'u Rwanda kandi twarabasitse ni byo bintu byo gusanga umuziki umenga w'u Rwanda uhanganye n'umuziki w'u Burundi kuko ni kubera iki yavuga ngo DRAMAT no munsi mu Rwanda afise fan base komeye cyane kuko number umwe mu baririmbyi baronka bitiramo vyinshi mu Rwanda afise nkuko meje kuyivuga na fan base komeye ni DRAMAT afise fan base komeye cyane mu Rwanda kuko amaze gukora n'ibihangano bigiye bitandukanye twabakoranye na ba Juno Kizigenza ba Afrique ba nini benshi kabisa barakoranye. Rero uno musore inyuma yuko asohoye indirimbo nta gatima niho vyagiye kuba binava source ya vyose niho yagiye kuba binava ngo yakubise copy indirimbo Chris Eazy aherutse kubasorana n'uwitwa Dani nanone yitwa Sampe. Iyo ndirimbo
imaze kuba flop kuko yarabaye flop vraiment ngaha mu Burundi twebwe namba yavugijwe iwabo yavugijwe iwabo mu Burundi no wapi yabaye flop ku rwego ngira ngo ewa wa nyuma imaze kuba flop bane bashaka kuvuga ati DRAMAT acasohora nta gatima bacavuga ngo yaliye ngo yagize copy ngo yateruye vyose yakubise ugerageje kuma bantu b'Imana exactly nuko vyo jaje mu copyright naca ndabishirira mu kumviriza rema izo ndirimbo zibiri ko zifise ntuzera zitandukanye kuko ugerageje kumva melody n'uburyo indirimbo n'uburyo DRAMAT yaririmbye cyane n'uburyo bajya baririmbye ni ibintu biri très différent kubera ko umuziki ubundi umuziki ni umwe bro umuziki ni umwe kabisa namwe no musura umuririmbyi n'umuririmbyi kandi yakora igikorwa kiza cyitwa umuziki tu iciza nuko tuba yarakoze copyright kandi indirimbo ntaho bisaniye kubera no musore DRAMAT numwe mu basore b'abahanga dufise hano mu Burundi umusore akora video nziza cyane yinvestisa mu muziki amafaranga menshi ugerageje kuraba uburyo video niki nico gihangano n'uburyo bwa akoramwo audio uza kusanga ari ibintu biri ku rwego rwo hejuru rero ugacuzaranga ujya sample ngo birasa jamais ni bya bintu nyene bashaka gukompeta cyangwa asanga uwo mu content creator ari karirondera views muntu mbere yo gufata hano mu Burundi niki kugira na hagire aba followers cyangwa hagira izina uwo mu content creator ariko ntibanavyitayeho benshi nishatse kubigarukana kugira mu vyumve n'undi munsi nibazose kubera ko umuziki n'umwe mu bisanzwe umuziki no meme ba the band just numva aba content creator bamwe hari ibintu bajamwe batazi meme na ba the band ino munsi bavuga ati umuziki twe dukora source wawo wavuye mu Burundi Tebeno nibuka igaruka hano mu gihugu cy'u Burundi yaje gukora concert niwe yavuze ku media ari hano yavuze ati meme twebwe turi no mu bijya vy'amakermesse ku mashure n'iki twari n'indirimbo za ba Big Fizzo ino munsi nabo tarabiye umuziki kuri ba Big Fizzo aba Tebeno bamaze kurabira umuziki kuri ba Big Fizzo bakera ucawumva ko Reyel masose y'umuziki w'abanyarwanda ari mu Burundi neza na neza kandi ivyo birazwa abatabizi n'abavyirengagiza bro abatabizi n'abavyirengagiza rero ni ikintu ciza ni ishusho nzi kandi koko niko bizokwama ubundi twebwe kari umuziki kuko ndibuka ba Lolilo bane bajya bari n'ivyo bakera muri ya migwi ya Naves Kikos na nini uziko baririmba bibaza ku Giswahili umuziki w'u Burundi wibaza kuri Tanzania aba ba Big Fizzo amarap yabo wasanga ari mu Giswahili umuziki w'u Burundi wibaza kuri Tanzania rero maze kuba kubibaza kuri Tanzania vyagiye guhinduka gato babonye umengo u Rwanda ruraduze gato bacavuga ati reka dupoperanye dukubitire hamwe nico kituma umuziki w'u Burundi hano mu karere turavye u Rwanda Tanzania go kubera twace tumera nk'abavamwo gato tubonye umengo u Rwanda ruraduze gato abarinzi bashaba bibaza ku Rwanda benshi u Rwanda ruca turabufata mu maboko Tanzania ikimera nk'uduponyoka gato ariko nayo nyene vuba tryiziri yes rero nuko byari byifashe yari tubashoboye yari Nuja Entertainment yari Jamal for the Receivers of the Money Mike Masterpiece Keeper Motivation Champion who atoje Animal au Desert n'amatora cross of probe ikore kugira ngo tujye mu biganiro by'umuziki n'abanyamuziki muri rusange sico babaza nta niyo kizana tari muri Nuja Entertainment sharing abina bikorwa bishike kure hashoboka kugira ngo yes bavyumve canke se bumve ukuri aho kuba kuhagaze ndetse dusubira mu bindi biganiro bigiye bitandukanye hano kuri Nuja Entertainment mwakoze ciao